Muraho neza bakunzi b'umuziki ndundi, murakaza neza kuri channel yacu. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ndirimbo shesha yo muririmbyi Melanin boy yitwa Khadja. Iyi ndirimbo imaze iminsi ibiri gusa isohotse, ariko imaze kuronka views ubona hariya ko zirenga ibihumbi 95 kuri YouTube yewe. Ariko turabe igituma iyi ndirimbo iriko iravugisha abantu benshi guys. Iyi ndirimbo Khadja ni imwe mu ndirimbo shasha za Melanin boy ziriko zirakundwa cyane muri amisi. Beat yayo iryohera amatwi, kandi amatwi yiwe aragaragaza ubuhanga bwiza, ubuhanga bwishi. Ubona yuko Melanin yabashoboye kuririmba neza cyane guys. Muri iyi ndirimbo Melanin boy aravuga inkuru y'urukundo rwiwe n'umukobwa yitwa Khadja. Agerageza kwerekana urukundo rwishe afitiye uwo mukobwa. Iyo uravye video yayo kuri YouTube ubona ko irimwo amasene meza cyane, harimo amashusho meza, uburyo bwo gufata kamera bwiza, hamwe n'imyambaro nyine ubona yuko isa neza. Hariya nyine bashije cyane gose, ubona hari ako kantu kakajiri Melanin boy n'umukobwa hari ubona neza ku mazi, ubona yuko ari ibintu byiza cyane gose. Ibyo byose bituma iyi ndirimbo irishiriza gukundwa n'abantu benshi ku mbuga ngurukanya bumenyi guys. Abantu benshi bamaze kuyibona, bariko bayivuga ko cyane muri commentaire kuri YouTube no kumbuga ngurukana bumenyi. Bamwe bavuga yuko Melanin boy yakoze indirimbo nziza cyane, abandi bavuga ko beat yayo itandukanye n'izindi ndirimbo zisanzwe. Nimba we wagiravye guys, avuga akajambo kamwe nigiki wotanga muri commentaire. Iyi ndirimbo ya Khadja wayumvise gute wewe? Nimba wayikunze canke ufise ico ushaka kuyivuga ko, andika muri commentaire. Nimwibagire gukora like, share na subscribe kuri kugira ngo nimusigare inyuma ku makuru mashesha y'umuziki. Komeje mbi mega speaker misene bivuga mbese n'iyandi mishi, aho tugenda tubashikiriza amakuru agiye atandukanye agezweho guys.